You gave me your romance, shida gani kondua we. Baby, your mama said you gonna be my human say. Dori mambu jengondisi, yeah, yeah. Gamely, you know how I feel. You cut away my sins, got you in my LUSA. LUSA ni umukobwa twakundana ama jewe nyene ndamubabaza aragira igihe ndamubabaza so urumva rero je nariko ndamusaba imbabazi ndamubwira ati ingo ndakujane kwa mama ndagusabira imbabazi imbere y'abavyeyi ati nawe nakwibutse kera banyita MUPATI melody ajambira ati uri MUPATI melody man nagukoreye indirimbo izi chandarira rasta netarke. Yo, what's up my people, murameze neza muri hose, nibaza neza yuko mwiriwe fresh, jaho ndi ni kumutaga, nibaza neza yuko namwe aho muri peut-être swati ni kumutaga cyo wasani mwijyo cyo wasani mu gatondo fayina muhere yuko abadukurikirana muri kure ariko rekana bugiye neza yuko tubakunda cyane. So uno musi dufise umushitsi adasanzwe nasanzwe kuko agoma akora neza kandi agoma tuzanira ibintu ku mwanya kandi bimeze neza biryoshe kimwe kiryoshe kuruta icyaye cyasose cyo canke hirya yejo abahahise. Ego nawe su wundi no mwanditsi w'indirimbo icyaka, umwanditsi w'indirimbo zaya ndetse n'izindi nyinshi zagiye zirakundwa ndetse ziramenyekana kuva tanguye gukora umwuga wiwe. Ni MUPATI Octavo. MUPATI Octavo nkuko ubona neza yuko aberewe ku mafimene yiwe y'ubumesha ku gatriko kiwe ebana kadi. MUPATI ni aje? Salamu wazima. Fresh umeze neza? Niko fresh kabisa. Anaswaga tu kama zote. Ni kama kawaida. Ukoresha mavuta anga yakomanga nawe watangwa kubinzo. Ntugiye muri system ya mkorogo. Je wanje nibiharawe kabisa ibintu nk'ivyo. Nibihara. Wapi? Ego, MUPATI. Turabaguhaye sana ikaze muri Ndaha TV. Thank you man, urakoze cyane. Ariko nkadusuhuriza abadukurikirana. Nanjye ndabaramukije cyane aho muri nizere ko muri amahoro natwe turashima Imana kabisa nta kabaya. Nkuko umenyereye nyine ko bisanzwe yuko jewe tugenda tune na icyaka basi. Icyaka? Icyaka we baby ngufite icyaka we Ego MUPATI ni vyinshi biko yamuvugwa ko ni vyinshi ariko aragenda aboneka mu hirya no hino mu gihe yaramaze iminsi myinshi atari hano mu Burundi aragaruka aratubwiye ko tuzana ibintu vyinshi cyane ariko kandi yasubiye kubutwereka yuko icari cyamujanye atawe kukigaragaza. MUPATI indirimbo LUSA besha ko aribaza ati LUSA gisigura iki? LUSA ni izina ry'umuntu umukobwa yitwa LUSA. Ego muri gya ndirimbo story twigane gatoyi story ivuga kubiki washatse kuvuga iki muri LUSA? Washatse kubwira ko musto LUSA washatse kumubwira iki muri rusange? LUSA ni umukobwa twakundana mugasi true story. Kubera ko hari gihe wandika indirimbo umva si ibintu by'iwanje naririmbye nshobora kuba naririmbye story y'undi muntu cyangwa create umva n'umukobwa byitwa ko twakundana hama jewe nyene ndamubabaza aragira igihe ndamubabaza so urumva rero je nariko ndamusaba imbabazi ndamubwira ati ingo ndakujane kwa mama ndagusabira imbabazi imbere y'abavyeyi so urumva ni ibintu byo gusaba ikigongo umukobwa bamubwira ati nshaka gushira mu mago tugakora igikwe mugakora igikwe nyene ariko zobuhemukiye abapampe abapampe man biriya bintu bazanye birakaze ibyo ni ivyabo twebwe n'ibituraba. Turavye LUSA tukumva story dusha twumva kandi icyaka ko nayo ni story yo gusaba imbabazi umukobwa besha aravuga ati eske MUPATI niyo yarashiye makosa menshi cyane muri love. Oya man, je sinzi kweri gusa nyene ndavyisangamo uko. Uvyisangamo. Muga icyaka yari too much kubera yuko birimo ibintu byinshi byo gusaba imbabazi mugabo LUSA arimo kumengo nariko ndasaba ikigongo mugabo nihagaze ko nk'umuntu w'umugabo. Utabigaragaza fresh. Twari gatoye inyuma igihe wari wasohotse hanze y'igihugu ugiye kutuzana ibikorwa twaraje turakwakira ko abakunzi babibonye uratubwiye ati ndabazaniye collab nyinshi benshi bari biteze ko MUPATI ni yasohora azosohora collab ariko tubanasohoye kandi wenyene niki kibazo cyahabaye kugira ngo collab ntiziboneke? Ega man umuntu afise ukuntu yateguye ibintu vyiwe nkuko nyine mwari muvyiteze sinari gukora ibyo mwiteze gusumba ibyo nari nateguye hari na mpamvu nivyo mwiteze nzohava ndabikora kuko ndi ngabwira ngo ndabaye ibikorwa bikaze man. Wumvise ko MUPATI yagiye nyene agasoga igihugu haba ariho byinshi byateguwe man sana
sana kabisa nejo bundi ushaka kumva ngo nagiye kuba ndafise ama programme mfise ama projet kuja gukora ama video hanze y'igihugu ariko ni mupati twari tumenyereye asora indirimbo haheze nk'amezi nk'abiri canke atatu atarenze ariko ubunya indirimbo igitabo uyisubirije canke uyikurikije haheze amezi 5 ikibazo cyo bacari ku buryo canke vyaremeze gute oya mani nta buryo mani si ikibazo cy'uburyo ahubwo umva ngiye mvuye ngaha nagiye mu bintu by'umuziki shikemura n'ibindi bintu byinshi bijanye n'ibindi bintu bisanzwe by'ubuzima nyene busanzwe so urumva rero like amahoro urumva rero bica bihurana nuko navyo nategerezwa kubikurikirana kuko ni zari projet nyene z'abavyeyi nategerezwa gukurikirana kuko nyene urumva bo ntibaba bari hafi cyane ngo bavyikurikiranire nategerezwa kubiba hafi so niyo mpamvu natevye kuntu mugabo niyo mpamvu nyuma y'iki gikorwa nshobora guca ndabahandi ikindi ya pre-des men canke one month ego nkiri kuri iki gikorwa nyene indirimbo yaragiye ko ryari higa yejo mwijoro ariko haheze nk'iminota nkingahe tubona indirimbo irakuwe ko kandi hari habaye ikihe kibazo mupati habaye akabazo gatoyi gusa kajanye na qualité twa postinzemo indirimbo dusanga twihenze ko gatoyi mugabo niyo mpamvu twaciye tubanza kuyikura ko biri mu bintu bimwe byatumye indirimbo isa nigira sinzi ukuntu uvuga nyambara imbaraga nkeyi mu gutangura mugabo bigira bitangure kugenda neza ya ariko nimba cyari kibazo ca qualité no uvuye ko ntivyari gutinda bari gukora amazu bagasubiza ko haraheze hafi igice cy'umunsi wose tarasubirako ya hari impamvu twabikoze kuri ego abakunzi bari ko barandondera kuko nari nashyize kuri stati deja link je nari update ndashikubita ndashira stati kuri WhatsApp yanjye barambwiye ati ntiyuguruka bayikuye ko hari ikihe kibazo ngo basigurira iki muri uno mwanya naciye mbakorera baciye bakorera ko ego ariko indirimbo kuri uno mwanya iriko yakirwa gute no kwibona wowe feedback zazo mbona ari fresh bivaye n'ama commentaire abantu bariko baratanga birakaze bimeze fresh nyene bituma muri mvyumva bafise akabaraga nyene avuga ati yego ibintu biriko biragenda neza nayo mpamvu dushaka gukora ibintu bikaze vraiment sinzi ukuntu niyumva muri iminsi shaka gukora cyane kuko ndi kumwe n'umuntu cyane ashiramo imbaraga zo gukora ari nayo mpamvu ndabasezeranya yuko ibikorwa vyahise byo hambere bizaba bitandukanye n'ibiriko birakurikiraho cyane ya kuko turiko dushiramo imbaraga nyinshi cyane bivanye n'ukuntu turiko turakorana nyene no muntu nkiraha nyene hari umuntu muri commentaire yavuze ati muri ko mukoresha inguvu nyinshi cyane kuruta ababakurira mwasanze hano mu gakino ijya commentaire niba wayibonye wayihaye iyi essence wayihaye akaye gaciro erega abadukuriye barashaje man ndaguvaye ko batanye ntibashoboye cyane oya barashoboye mugabe imbaraga zabo zakira nyene zari zakira kuko ubu bariko barakoresha imbaraga zo mu busaza natwe turashushe tumeze fresh urumva dushaka gushika ahantu nabo nyene bipfuza gushika mbere bikagorana bivanye nuko nyene hari mu bihe bigoye nyene sinzi bivana n'ukuntu umuntu afata umuziki wiwe mugabo twebwe ebana no gukora ibintu bikaze nyene kugira ngo umuziki ndundi dutwike ahire rimwe kabisa ariko kandi tukirenga hari wavuze ati mupati uraririmba neza kandi urakora ibikorwa bimeze neza ariko ku ruhande rwa promotion ruracari down yes je nabikurikanye ko nta commentaire nimwe ntasomye ariko ku ruhande rwa promotion ruracari down mupati kuri promotion yipanze gute kugira ngo ibikorwa biduge bifise inguvu nyinshi cyane ndibaza ko impamvu muri ngari kubera yuko twatangiye gukora promotion ya ndibaza ico n'igisubizo gihaye ego ariko cingaruka gatoye kadusubire inyuma umunsi naza kugutora kuri airport hari ikintu ntashoboye kwishurwa warahawe agashurwe no mwigema ariko kuvucika kuri no sare avuga ko neza umwigema yagoye agashurwe ari umwa muri mu rukundo nawe so wundi nko twamubonye n'umugenzi wacu asanzwe akorera kuri TV Isaac TV yitwa Delicia biravuga ko nze umwa muri mu rukundo nako iyo nkuru yobari yo canke ni nkuru ica hirya no hino gusato iyo nkuru si uramwihakanye ngo nakazi kawe uramwihakanye ndamubwira nyitwarire none siyo ariko se none nimba atariyo mufitani ubuhe bucuti kugira ngo azakuzanira agashurwe kuri airport kandi ari tuzi neza ko ari umumenyesha amakuru beze ntayuzi wumva wari ukeneye beze to bijya ni ibintu bisanzwe man cyo kimwe nuko ushaka kuba ufite inshuti uvuye nk'ahantu bagukumbuye bakavuga ati kubera tuba tumukumbuye reka tumushira agashurwe bisigura yuko Delicia ari inshuti ya MUPATI Octave none ko ndibuka nabonye Olega shira Maître Muvayo yamushiriye ishurwe none barakundanye uri aturaza ubucuti bwabo none
uriya turazi ubucuti bwabo kandi turazi aho bavuye nico asanzwe amufasha mu bikorwa byiwe ariko twashaze kumenya none Delisia nawe afise ubuhe bucuti kuri MUPATI Octave ni ibisanzwe man ibisanzwe nta birenze kabisa ariko nimba atari banga umukonzi wawe ni ndese umukonzi wanje ushaka kumumenya yes of course arahari gusa ariko ntabwo sinshimye kumukubwira nga mugariho umunsi umwe uzobibona nateye ivi nk'abandi canke siteye nyene mukabona namushize mu nzu ego amajambo menshi akaravugwa hirya no hino muri industry ya Buja Flavor hirya no hino bakavuga ati aba barabesha abantu babesha bakora beza ntibakora beza nkuko bisanzwe turabona Akizdan arongora bakavuga ati agiye kurongorwa n'umumama sivyo ndibaza izo nkuru ziragushikira nko kubusanzwe ukoresha imbuga nkoranyambaga kandi ukabusanzwe uri n'inshuti y'abaririmbyi bagenzawe iyo wumvise umuririmbyi mugenzawe bavuga ko yarongowe wewe ubihiye nsansa bivana n'urukundo bahanye n'uwamurongoye gusa Jesse norongo gwarasta gusa kese ni fresh nyamba yararongowe nagende mugana bonye yarayapfuye vraiment sinzi apfuye vuba agiye tukimukeneye agiye arongogwe ahunze kurongogwa ariko biriya bintu bigitanguye kuvugwa murabona ko muri industry ya Buja Flavor bibe bikenewe canke hariho poa bigabanya kuri industry man bijya ni fresh Jani buzz ni bo kubera yuko like uri kurategura indirimbo yawe urumva nina mpamvu nk'ubu dufatiye nk'akarorero nk'ariya abantu benshi mu Rwanda bari bazi ko Rocky yakoze mariage mugabo yari buzz so urumva rero bashije gukreya buzz c'est bon biragufasha kugira ngo upushing indirimbo yawe ariko kubera ko MUPATI none turakunda kumubona ama buzz kenshi yazi neza yuko beze ari bien ipushinga izina ry'umuntu sinshobora kubamenyesha yuko nshaka kuzikora mugabo urumva yuko niza agaciro kazo ari nayo mpamvu bientôt muzobibona vuga ko vuba turiteze ko nawe uzoja muri system ya base mugapana nk'izi n'izabana man tutubeze twaba kese no twabana ego competition hirya no hino ziraboneka muri nanje ndaririmba Primus Star n'izindi kwa tuzo neza kusanga umuririmbyi kandi ukunzwe ufise n'ijwi ryiza ryo ku travail ntitukubone muri ano ma competition bisigura yuko wege amafaranga ubu utakeneye canke ubu udakeneye kuboneka muri competition nari maze igihe ntariko nderekana ibikorwa man kubera yuko nari nafashe voyage hari vyateguye ntari ngaha hari n'ibindi vyateguye ndi ngaha muga kubera ko nashaka kubanza kwerekana ibikorwa byanje byari bimeze neza so urumva rero ndahiro urahizi maninga arambuye ngo nzunguruke zunguruka twiganire inshuti ingo so urumva rero jewe man rero ukuntu byari bimeze vuba bizogenda neza kubera ko nashaka mbanze ndabereka ibikorwa nari nagiyemo hari n'abanyandikiye bambwira nyine ivyo bikorwa ko byari bihari mugabo management nyene ndimo bambwiye ati ntibashimye yuko tubikora tutarashira ibikorwa hanze kurumva hari haciye amezi 5 mengo turi calm ko yego abafana nkuko tubona aho twishaye baguma dushira uruhande baririmba indirimbo zawe siko ko umaze kwamamara umaze gushika kure ariko Octave nimba atari banga inguvu uri kurashira muri no muziki uzigaruza gute canke nta uravuga ati reka nyene nkore hama nivyikora bizokwikora tumbere hiyo onye ejo canke heke vyarikoze man vyarikoze kubera yuko Imana ikoze nk'ivyo yaruvuze ngo ahantu twicaye abafana bacanga bakaririmba ibaramaze kubikora hama rero babafana nibo batuma turonka ivyo twifuza apari ya YouTube ugasanga umuntu akunze igikorwa cyawe akaba yagukorera ikintu gikaze man je sinokubesha vraiment Imana yangiriye neza cyane impa abantu bamba hafi impa umuntu afasha cyane birenze we shobora no kumwita nk'umuvyeyi kubera ukuntu nyene anyitaho cyane man ahubwo nyene ugeze ngaha nyene ntashaka kumenya ukiza waraje wambaye itriko yanditse ko umutwitsi sivyo umutwitsi ariho shika no musi turamenya neza umutwitsi Rich Musafi ego niwe ndiko ndavuga kushika kuno manje turamenya bimeze gute ubucuti bwanyu canke partnership yanyu iriki kora gute umutwitsi na kajingo kanje muzo kumva mu ndirimbo ziri imbere ahama Rich Musafi niwe muntu rero ndiko ndavuga
ubu kuri uyu mwanya avuga ati MUPATI Octavo bimeze uko MUPATI Octavo abayeho uko MUPATI Octavo kora umuziki uko MUPATI Octavo man yari ikintu byose. Ego bisiga ko n'indirimbo ni wareka arashiramo ingufu nyinshi zidasanzwe kugira ngo indirimbo ize imeze neza ariko cyashaka kumenya ni Imana nawe. turi muri system yo kugenda ku mbuga ngo nkoranyambaga ahantu bavuga ko hariho system nyinshi zo kugurisha imiziki zitandukanye n'uvuga Spotify za iTunes ariko MUPATI ntituramubona hariya anye bimeze gute ushaka kuno mu gihe afise rich musafi asanzwe abimenyereye bibiri. Muri make ibyo mutarabona nibyo turiko turabategurira. Sinzi ko hari indi nyishu ushaka. Mbo iyindi nshaka nyenda keneye kumenya bizoshikage hari se kumenga muri ko muratinda mu gihe muguma gusohora ibikorwa byiza byari bikwiye kuja hari abikinjiza umufungo. Umufungo koko. Urumva rero mani kubera yuko nakubwiye ko ibyo mutarabona ibyo turiko turabategurira. No kuvuga namwe mutegereza kudufasha mu gategereza mukihangana gatoyi kugira ngo ibyo turiko turabategurira bize bimeze fresh kuko nitwababwira ngo ubu turiko tubipanga uko nuko. Mane bisaba yuko ikintu cyose cicarira ukavuga ati ikintu reka tugikore kubiriza impamvu zinize. Hariho calendar tuba dufise tuvuga ati nyuma y'ibikorwa bidufise tuzoca dutangura gukora ibindi bikorwa birenze. Nta bwoba bientôt muzona mubona manager ariko araza ngava muzomubona. Ego igikorwa cyakiriwe neza ariko imbere ko turangiza ikiganiro nk'akajambo kagasunika rugyumba wo usaba abakunze umuziki nduri canke abaririmbyi bagenzawe ko baraka. Shajeno icambira abakunzi b'umuziki ndundi no basaba gushigikira cyane no gukunda abaririmbyi babo. Kubera yuko urazi abaririmbyi ni bake gusumba abatarabaririmbyi. So urumva rero iyo ngabirana bayihawe bararirimba bataririmba bakaryoherwa. Mugabo utaririmba ushobora kutaririmba kubera ko atamuntu uzi kuririmba uririmba ntabimenye cyangwa se n'undi ataririmba ntamenye ko ushobora kumuryohera muri ivyo bintu. So urumva rero abakunzi b'umuziki ndundi mudutize urukundo kwanza munarutugabire kuko murudutije mwava murutwaka hama natwe urwo rukundo niko ruzotuma tuguma twumva ko ari inshingano zacu kuba ibikorwa bikaze. Hama abarimvye b'abarundi nabo nabasaba ko bandanya bongeramo akabaraga bashiramo agatege kubera ubu ariko bikora neza cyane kugira ngo ibikorwa bibandanye bishika kure kuko ndabizuka bisa mu Burundi uko byari bimeze mu minsi yeze siko bimeze ubu hariko harashaka bisa man kandi ubumona coming soon ahubwo ni hatari kabisa. Ko baguma banyiganje aro uraho yambwiye ngo hari umuntu ngomba mbona coming soon ko simbona indirimbo one coming soon izoherera he usanga bayasohoye coming soon atandirimbo yego asanga nyene ya uploading coming soon ahubwo ni hatari gusa bakore cyane man kuko sino mu minsi mike je ndabereka yuko je ntandukanye nabo kandi vraiment bose nzova ndabamerera nabi. Ego abaririmbyi bose bagenda bavuga ati je nzobamera nabi cyane nzogira iki ivyo biri muri umuntu uza muri kamera y'umuririmbyi ko ateza kwemera igikorwa ciwe ariko imbere ko turangiza reka nje ndakubaza akantu ko nyene wumva ko washaka kutuganya ko tutaganiye ko nayo ngo tugende duhejeje ntagire ikintu uvuga ati nyene nagiye ntishuye kino kintu cyane kivuze kino kintu imbere y'itangaza makuru. Akantu ushobora kubugiye utambaje kubakije wumanye ati akantu fariko kaganira ko nyene je nashaka kwanza ndumva byinshi babivuze mugabo wari no kumbaza kubijanye n'ukuntu hari umutipe nshaka gufasha man sinzi ko ayo makuru utayamenye. Hari umutipe dushaka gufasha yahora ari umuproducteur yitwa Musazi Classic yakoze indirimbo nyinshi cyane zaba Double J yakoranye na ba Indomaki muga kubera nyene urabona ubusore hari ukuntu buhenda umuntu ugasanga yisanze mu bundi buzima. Je nkore indirimbo kera muga mu nyuma alafa pasa haraheze nk'iminsi ngahe duhura ahantu yarabaye mayibo man ndababara cyane sanga ndiko ndarira mwibarabara. So urumva rero umutipe mfise umutwaro wo kumufasha cyane n'abandi bantu bose bashaka kumufasha zoba ari fresh man kuko ari mu buzima bubi akeneye kuko yanyoye booster hama icira muhindura kuko nasanze ari kumwe n'umugore wiwe n'utwana tubiri twiwe bose ari abantu bo mwibarabara n'ibisa baba umva yene bari mu buzima buri
ukuri so bad kabisa. Iyo nkuru ntayo narinzi ariko Imana ishimwe ko nayimbwiye ariko nshashaka kumenya ugomba kumufasha gute, ugomba kumuhindura ubuzima bigenze gute, umusubize muri production canke umubwiye ati icaraha ube ngaha anyanka bihe. Urumva umujama je naramutestinze kuko yambwiye ati je n'ubu ngiye muri studio ndakora kandi twaragiye kabisa, arakora ukuri kwamye man, arakuri coding, aragukubitira beat akamasteringa fresh, mugabo akubwira ko ata confiance afise ku bantu kugira bamuha akazi kubera amaze konona nyene ubuzima bwiwe. Rero yasabye ati je mbonye ukuntu ngo hari ahantu nyabugete babajana bakabakansoringa nyene bakabasubiza mu buzima busanzwe mu vyiyumviro, bamujana nyene wumva ukamujana ahantu akamara ukwezi canke ukwezi n'igice canke amezi abiri ni muri rehab. Ni rehab. Okay, hama akagaruka ameze fresh. Ico kintu cyo nshaka kumukorera bwa mbere, hama mu muryango we nawe kurumva umujanye hari umuryango uca bibaza uzobaho gute, bizogenda gute, kuko urumva niho bamujanye ko n'umugore warabifata nyene, gusa yavuze ati jewe mujanye umugabo je no biha kuko akenshi ndabikora kubera we kandi na stress. Mugabo ijya ni suko yari kunsigurira ko nabonye yuko bigoye ko yombwira yuko we atabihatarisha kuko deja nawe yamaze kuba nyine nawe byaramufashe. Umva uvuje umugasiga uwundi ntaco bukoze. Impaka bose bavugwa nyene bagende baba counseling, hama abana rero gace bibaza bazuca baho gute. Nico kintu ko nibaza kuko mana nabigize umutwaro kandi ntegerezwa kumva yuko ico kintu ndagishitseko kuko yarambabaje cyane kabisa. Ego nacyane ingeze ngaho nyene kubana umuryango umaze kumutwara hiyo onya niwe abarondera nubwo asanzwe atameze neza mu mutwe canke mu buzima bwiye mu magara batasanzwe atameze neza, wowe uri kubapangira ikabo bana canke uwo muryango wiyo. Je gushaka kuri uyu munota araza ahantu mba nkaraba ukuntu bafungura n'utuntu tw'impuzu naravye ukunda bafasha muri bike mfise man, naravye ukunda bafasha. Hama gusa ni n'umuntu agoye kubona, urumva atarinze yizana nta kuntu ushobora kumuronga kuko nyine umuntu ari mwibaraba urumva ni too much, urumva so urumva abana rero bica bisabaye ko umuntu yorondera ukuntu nabo babaho kuko urumva nabo bazohava bisanga muri ubwo buzima abavyeyi barimo. Birabaje ariko dushima Imana yuko wagize n'uwo mutima ko hariho benshi babibona bakavyirengagiza kuko si wowe nyene mwakoranye yakoranye na benshi. Yes, ariko baravyirengagiza. Yari no hari n'abatabizi ko yabaye ko kuko nyine yambwiye ati hari n'abazi ko napfuye ko je ndamubonye bwa mbere sinamumenye, sinashobotse mumenya. Je nari kumwe n'umujama wanje, hama turiko turaduga nyene nabanje kubona umugore wiwe yari ko aranyifege. Hama je ndamubwira ati twari tuvuye kora umuntu agwaye tuduze gatanu twari duciye tukiye kwicara, hama tubona mama ariko aranya itabi, ndamubwira ariko mama kubera kunywa itabi vraiment ntubona ko ari fo. Ambwira ngo ahubwo naragabanyije ngo ubu kari nanywa byinshi gusumba ngaho. Cyane mbaye nari too much, nawe ati none nk'ubu ubona bizoherera he, urabona ufise abana bisaba yuko ubereka akarorero keza naho buri mu buzima bumeze uku, mugabo abana bakagerageza kubona nyene yuko mama wabo ari umuvyeyi mwiza kuko deje umwana nabone ko yanywa itabi nawe azoshaka kurinywa. Ubwo turiko turavugana acambira ngo he n'umugabo wanje ari hariya, turagenda tumushiseho kuko yaronze vyatari umutipe. Je ncambira uwo mujama ndamubwira ati abantu uyu mutipe asa n'umutipe yadukoreye indirimbo kera man. Acambira ngo acarashiduka ngo musazi classic ni jewe man. Candashiduka ndabati niwe man, umva ko aciye abivuga. Arandaba acayerekera ararira ambwira ndamwe none man vipi kurize bite niwe musazi classic. Ambwira ati nawe nakwibutse kera banyita MUPATI melody. Acambira ati uri MUPATI melody man nagukoreye indirimbo izi chandarira rasti netarke. Nimba atari banga nize ndirimbo yagukoreye kugira ngo tunazira tumve touches nizigeze zijya kuri YouTube channel. Kuri YouTube nyinshi zari z'umuco murabizi ko ndumunyamurenge. Zimwe za hari anya stand up for save Murenge. Yankoreye yindi ndirimbo y'Imana yitwa Waranzamuye. Ndayibona ni. Indirimbo yatumye bwa mbere nurindege kabisa. Urumva ko yakoze igikorwa gikaze. Guys, reka tugira ngo ntitubarambire, reka turangize ikiganiro hakiri hari ngo bientôt ushobora no kuzobahamagara turi kumwe nawe mukamwibariza byinshi. Byo byiza cyane kabisa. Indirimbo yitwa ngo nyamba rigenda amahoro. Genda amahoro. Ni bakoze genda amahoro. Yego. Gamupeta uwo mutipa arabizi kabisa. Indirimbo nyinshi gose sinzi wenyine ashobora kubibabwira.
ba Endomike bariko barakora production hari byo bungurana ibitekerezo kubera ko barakorana kuko Endomike naramubajije cyambye je twarahuye vraiment kweri dure ahantu mbona ubuzima bayemo nariko ndanyaruka ndamuha akadimire seba aragenda afata ifunguro ego yes bakunze bandativa ko mu vyuma neza ko ndangije ntashaka kurangiza ko numva nari service ariko simba nifuza kubarambira ugamuvuge ati nyene ndarambiwe reka mpibe tufise vyinshi twoganira ariko reka twizere neza ko undi munsi tuzokwicara umwanya ukwiriye tukiyage ko ndetse binashobose tunamurondere twicarane nawe tumve ubuzima yaciyemo kugira ngo arinda ashika hiyo ko umuntu arinza ashika kuri yo tano ko aba yaraciye mu bintu vyinshi bimubabariza ubuzima bigatuma atumutwe akakora ibintu nk'ivyo so nari kumwe na MUPATI Octave nkuko mu vyumba twaganiriye vyinshi kandi vyinshi biryoshe birabereye gutwi kumviriza ariko ndanakubwira neza yuko kumushikira kwawe niko gutera imbere kwiwe ja kuri MUPATI Octave YouTube channel yiwe ugire subscribe ndetse unumvirize n'indirimbo ziwe ziko zirakora neza usige commentaire yawe hage umubwire ingene indirimbo wayumvise canke ico wumva ko yohindura unamushikirize uko commentaire yawe niyo ngira akamaro kuriwe amanero ngenda nababwira neza namwe abamenyesha makuru upostinze nk'ikiganiro muze murashira ko link hajya munsi muri description birafasha kumuririmbyi biba bimeze fresh kandi sinoreka gushimira Rich Musafi n'umuntu amba hafi cyane cyatari n'umuntu w'inkora mutima sinoreka gushimira Fantex sinoreka gushimira n'umutipe twa Isco ni mutoyi wanje ego na cyane ni mwarangiza ngaha anya mubandanye muryoherwa na LUSA kabisa oheje kuraba ikiganiro tujya muri description uraza kubona link hamuje kuraba LUSA fresh unasinge commentaire yawe hajya ayo kugira ngo ibimere neza MUPATI nsezera nawe abakunzi je naheje gusezera nga abakunzi bacu kabisa turabakunda cyane abakunda umuziki ndundi turabakunda cyane mubandanye mudushigikira ibi tubikora kubera muriho atariho muri ntaco twokora cyane kandi atariho muri ntaco nitwonamenya yuko yingabira nibaho yo kuririmba so ibi tubikora kugira ngo mutwereke yuko mudushigikiye muturi hafi Rich Gang turabakunda cyane mubandanye mukurikirana LUSA Amfe imbere yo kurangiza je sindangize kunyene tugende na akapera ya LUSA kuko ntibigeze bayumva twatanguye na ichaka wallahi LUSA man indirimbo yakorewe kwa Element rakaza You gave me your romance shida gani kondua we baby your mama said you gonna be my human said dori mamu jengondisi yeah gamely you know how I feel you cut away my sins got you in my other side so let me boo egera hino ju ndagutembereze kukigwa mikono ju ejo nzo kujana kwa mama nirega ico cana koze yeah Yes aho twarangije ibindi byose rero muraza kuraba muri description mutore link hamuje kuraba kwa MUPATI Octave murakoze cyane